muri umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote y'Inyanza Lac nkuko mbere umuntu wese ariko arabibona mwatunganije igikorane cy'ijambo ry'Imana mutubwira intumbero yo gutunganya kino gikorane. Nkuko mubivuze twatunganije igikorane kiremeshejwe n'abungere bose bagize ishengero rya Pentecote hano mu misiyoni ya Nyanza Lac. Intumbero nyamukuru kugira ngo habe umuvyuro ikanguro, habe usubira abantu kuzura n'Imana no kuzura hagati yabo. Intumbero rero nyamukuru y'iki gikorane kugira ngo ijambo ry'Imana risubire rigire ikibanza kinini, abantu bakizwe, abantu bagira amahoro mu mitima yabo. Nuko nta kindi tubona nuko abantu bariko baragira ikanguro ryo guhurumbira ijambo ry'Imana nk'uko mubibona bariko barahatsa. Ego mufatiye nyene ku bijanye n'ijambo ry'Imana, mbega ijambo ry'Imana rifise ubuhe bubasha kugira ngo rishobore guhindura umuntu Imana yaremye rimukura mu byaha rimuzana mu nzira y'umusaraba ariko gakiza? Iyo umuntu agiriwe ubuntu agatega ugutwi ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana hariyo ububasha. Kumva ni ijambo ry'Imana si ijambo ry'umuntu, kandi Imana irirungika kugira ngo abantu bahinduke bave mu byaha bahindukirire Imana. Rero ijambo ry'Imana nta nkeka rifise ububasha bwo guhindura umuntu, umusuma akava mu busuma akaba umuntu mwiza, ubusho ugatezukirwa, abanywa urumogi bagaheba urumogi, abantu basambana bakava mu busambanyi. Mbere ubiravye neza ubutumwa bwiza bufise nko mu gihugu cyacu uruhara runini cyane muri ico gikorwa cyo gufasha abantu kugaruka ku Mana, bituma mu gihugu haba amahoro, abantu baca baba amahoro, bakabana amahoro, bakuzura, abankana bagasubira bagakundana. Mu gihugu rero iyo habonetse igihuza abantu cyane cyane nk'ijambo ry'Imana bituma haba amahoro, kandi amahoro arazimvye. Rero ikintu kizana amahoro mu mutima w'umuntu no mu bantu n'ubutumwa bwiza nk'uko muriko murabwumva. Nuko Imana ibahezagire, abanyumva bumve neza yuko ijambo ry'Imana rifise ikimazi kinini cyo kuzana amahoro mu mutima no gushitsa abantu kugakiza kugira bazoje mu ijuru. Ego mu ijambo ry'Imana twavuga duti ni ry'urufatiro mwashombiye no kwandika kuri bya bitambara bita muri Gifaransa banderole, riri mu ngoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14, aho mwashoboye kwandika ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje n'ibindi. Ijambo mwarihisemo kubera iki? Iryo jambo twarihisemo kuko abantu bamaze kwicisha bugufi bakegera Imana yasezeranye kw'ikibahezagire, Imana yasezeranye kw'izobana nawe, Imana yasezeranye ko ataco bazoyiburana. Nico tugomba ngo tumenyesha abantu kibe gikuru. Iryo niryo jambo tubona ry'umuhigo bogenda batahanye bose, batahana ijambo ryo gucira bugufi Imana no kuyirondera, byose bica bigenda neza. Tugaruke kuri kino gisata kijanye n'abatumire, mbega abatumire mwatumiye muri kino gikorane, abamaze gushika cyangwa bitabye kino gikorane ni bande muri rusange mu batumire mwatumiye? Abo twatumiye hafi kurenga 100% baratwitavye. Hano turafise abungere bose b'amashengero, ni nabo bariko bararemesha iki gikorane, abavyeyi b'ishengero rya Pentecote. Twaratumiye banyakubahwa abungere b'amashengero ya FPCT, ishengero ribanyi ry'Tanzania. Mwarababonye, hariho uwahoze ari umurongozi mukuru w'iryo shengero, Reverend Pastor David Batenzi, ari kumwe n'umwungere w'Ikigoma Zakarias, bari kumwe kandi n'umwungere w'Iburyankuru
turabona rero ko mu ruhande rwabo twatumiye b'abakozi b'Imana baratwitabye, mu ruhande rwa administration nabo nyene baratwitabye, muraja kubabona nka buramatari w'intara, musitanteri wa commune Nyanza Lac nabo barongoye, no muri administration centrale muraja kubabona, mwarabonye aba honorable, mwarabonye abagwizatunga, mwarabonye abakora muri administration mu nzego zitandukanye, baratwitabye uhereye no muri sepebu, ba secrétaire généraux ba sepebu bari harya, baje bacagatiwe n'abarongoye ibisata binini bya sepebu. By'ukuri turanezerewe kandi twarashimye kuko imitumiro yacu abatumire bacu barayitabye. Reka duce tugaruka kuri kahise mu ncamake karino shengero rya Nyanza Lac kino bikorane ariko kiraberamwo, ngo tubwira neza kahise k'ishengero, tubagiye mbere naho ino shengero risanzwe riherereye. Ino shengero riri muri commune Nyanza Lac, ariko kandi rikaba rikorera ibikorwa bya missiology mu gihugu ca Mozambique, aho rimaze kuronka ububwiriza bushika 4 mu makomine ashika 3. Iri shengero rero ryatanguye mu muzo w'abamisiyonere bavuye muri Swede, bashikiye mu Kayogoro mu 1935 ikibanza ca mbere cyo kuvugiramwo ubutumwa ahantu hitwa mu Kirungu cari kimaze kuboneka, aho hari umugambi wo kwigisha abantu gusoma, kwandika no guharura. Ico gikorwa cyaciye rero gishishikara. Hanyuma yaho ishengero ntiryorohewe n'umuzo w'intambara zashitse mu gihugu, abantu baciye bahunga muri 72 kibicago ku ishengero. Hanyuma yaho murazi n'izindi ntambara zagiye zikorako cyane hano muri iyi commune, ntiryorohewe bitumwe n'izo ntambara. Harabaye n'iyindi ntambara indani mu ishengero, aho habonetse ko haba abantu basohoka muri iryo shengero, twovuga nk'abagiye muri Ezebu, abo bene data bagiye batumye iryo shengero risigara ari abantu bake kandi bahora ari benshi. Si ivyo byonyene, haragiye haradushikira ibibazo bijanye n'uburongozi. Mu nyuma ya byose turatakaza umwungere wa mbere nyakwigendera Jonathan Kidebuye amaze gupfa, turashika ahantu aho hasigaye umwungere wa kabiri. Aho hose ni ibintu byagiye bitugora, mugabo muri ivyo byose byagoranye ishengero muraribona ko ari rizima. Imana yashishikaye kuzigama ishengero gahoro gahoro, nkuko mubibona ubu birateye igomwe. Ishengero ntiryakoze iby'ubutumwa gusa, ariko ryarashizeho amashuri mu by'indero, kandi rirafise n'ivuriro amagara y'abantu, risanzwe rikora ibikorwa byo gufasha abantu mu kurima no korora no gukingira ibidukikije. Muri rusangi ishengero uryumvira mu bantu ririko rirakora hamwe n'ubutumwa bwiza, riritaho n'ubuzima bw'abantu. Nuko mu ncamake dusozere mugize ico mushikirije kurya wese ariko aratwumviriza yongera kandi abakurikira. Icyo twoshikiriza ku muntu wese ariko aratwumva nuko aho ibihe bigeze, igisumba ikindi nuko umuntu yokwakira agakiza, akava mu vyaha, akaba hafise amahoro mu mutima kandi yiyunze n'Imana. Iyo niryo jambo nohanurisha umuntu wese ariko aratwumva. Nuko Imana ibaheza.